ngaha no kuzoshika mu ijuru. Tuwe umaze kubona iyo kuja mu ijuru bitariko birinjira n'ibindi ntacyo bizokumarira. Uragomba iherezo ryiza twisengera uno munsi tukiri bazima tukibona ikuzimu umuntu amaze gushikayo amasengesho yose ntapasa. Yesu Kristo n'abahezagire. Bashimira Imana yo mw'ijuru itugiriye ubuntu twatego turumva ivy'Imana yaduteguriye umunsi. Yesu abahezagire. Dusangire ijambo ry'Imana muri Luka 10:6. Turahera ku murongo wa 19. Dusome mu izina rya Yesu. Umugani w'umutunzi n'umworo. Habaye umuntu w'umutunzi yambara impuzu z'inyambarabami n'izera nziza, yamadibamye mu byiza iminsi yose. Kandi hariho n'umworo yitwa Lazaro yatembagara kw'irembo ryiwe, yatonyanga ibisebe, yifuza guhazwa n'udukorokera musi y'imeza y'uno mutunzi, kandi imbwa nazo zaraza zikamurigata ibisebe. Hanyuma rero wa mworo arapfa, abamarayika bamujana mu gikiza ca Aburahamu, na nyamutunzi arapfa arahambwa. Ariko zimu arangamiza ababazwa cyane, abona Aburahamu ari kure na Lazaro ari mu gikiza ciwe. Aratabaza ati Aburahamu muvyeyi, ngira ikigongwe rungika Lazaro akoze isonga y'urutoke mu mazi amfuvye ururimi kuko seserejwe muri uru rubeya. Aburahamu aramubwira ati mwana wanje, ibuka yuko wahawe ibyiza byawe ukiriho, Lazaro nawe yahawe ibibi, none amara imibabaro hano nawe uraseserezwa. Mbere ukubiye n'ivyo hagati yacu namwe hariho imanga ihambaye yashizweho kugira ngo nihagira abagomba kuva ino baja aho muri ntibabishobore, kandi ngo ntibave iyo bashike aho turi. Nawe ati ndakwinginze se muvyeyi, umurungike mu rugo kwa data, kuko mfise bene mama 5, ababwire uko bimeze, ngo nabo ntibaze baze hano hantu aho kubabarizwa. Aburahamu aramubwira ati bafise ibya Mose n'ibyavugishwa n'Imana nibabumvire. Nawe atoyahe Aburahamu muvyeyi, ariko nihaja yuvuye mu bapfuye bazokwihana. Aramubwira ati nibatumvira Mose n'abavugishwa n'Imana ntibokwemera naho umuntu yozuka avuye mu bapfuye. Yesu ashimwe. N'aya majambo tugomba dusangire muri aka kanya dufise. Twariko turavuga ngo nateyikora zivuga ngo gutangura waragize gute? Na jewe naratanguye. Mugabo rero umuririmbyi acavuga ngo cungana no gusozera. Yesu n'abahezagire. Iri jambo ryo rivuga ingene Lazaro umuntu w'umukene yitwa Lazaro. Yesu n'abahezagire. Ni Yesu yariko aramuvuga, ariko arababwira musanzwe aragombye kubigisha ingene hirya yaho yuko umuntu abayeho mw'isi hari iherezo. Yesu ashimwe. Hariho iherezo, aca bigisha abwira ibi bintu nibaza ko byabayeho. Yesu urabona ko yabivuga wari umugani. Yesu n'abahezagire. Yavuga ati harabaye. Yesu nashimwe. Umutunzi yaratunze, mugabo ahantu nyene yaratungiye muri ako karere
n'ubukene. Yesu ashimwe. Ntiyaronka ngo twafungura. Ariko umutunzi ngo yari afise ahantu yama yiyicariye, ngo yama yambaye impuzu z'inyambaraba. Yesu ashimwe. Akama yumva aguwe neza yijandajandira muri ivyo. Mugabo ntiyamenya ibanga aho riri. Hirya yuko yabona Lazaro, ntiyarazi ko Lazaro hari igihe Lazaro azigera mu rupfu. Yesu adufashe. Aca ku magaho rero, Lazaro agumaho nawe nyene, ngo hageze gufungura, umutunzi akaza, Lazaro nawe yicaye hasi musi y'ameza. Mugabo ntiyamenya ko hari ibanga. Yesu nashimwe. Hari ibanga ryo kuva hirya yo kuba mw'isi. Yesu nashimwe. Hari ibanga rivuga ngo iherezo. Lazaro yaracunze iherezo. Yesu ashimwe. Naho yari umukene, abati jenga uko vyogenda kose. Yesu adufashe. Uko nokena kose sinzopfa mpoze kuri ibintu vy'umutunzi atampaye. Abantu twese twarabaye abana. Yesu nashimwe. Ndazi ko twaratonona kandi byinshi mbere no mu nzu tukagira gute. Byari gushoboka kujya mu buryo witwa Lazaro ahitana nimba ari soro y'ifiriti akuye ko zitanu ujya mutozere kubibo. Nibaza ko atari kubibo. Mugabo kubera yarazi ko hari iherezo. Yesu nashimwe. Umuntu yaba umutunzi yaba umworo niyakora neza hari iherezo. Yesu nabahezagire. Ikindi gihe ngo indunduro ya byose Lazaro aragira gute? Arapfa. Mbega twe tuzopfa. Abazopfa. Yesu nabahezagire. Nibaza ko atamuri w'umusuze informe kuri icyo. Twese turabizi. Mugabo ikintu kigoye naho umuntu azatumbera inyuma yo kuva muri ibi bintu turi. Yesu nabahezagire. Ubundi biravuze ngo gutangura wagize gute? Ubutumwa warabuvuze kandi abantu barihanye. Kandi bajya abantu bihanye ni ukuri n'ubusanga ari abakizwa. Bijya bintu wavuze nibyo. Yesu nabahezagire. Nagiye n'ibindi ko ndavuga mbega sibyo? Ari ikintu gihambaye gucunga iki? Iherezo. Lazaro rero atabona umumarayika aragize gute? Aramuduganye yibereye mu gikiriza kwa Aburahamu. Yamyambaro bwa Lazaro ngo ntiyaronka n'agasabuni. Mugabo kubera Imana ari inyembabazi iramudugana azabona niyo yibereye hariya hejuru. Umutunzi nawe nyene ngo azabona arapfuye. Azabona impemu mbi ziragize gute? Ziramushoreye. Agezeyo sinzi ingene Imana yabigenjeje. Ikuzimu twumva ko ikuzimu nyene. Ikuzimu ni mwumva ko ari Mose. Mw'ijuru ni hehe? Normal umuntu ageze ikuzimu atari ivy'ibwere watahura gute? Ingene umuntu ari kuzimu yobona hejuru naho nyene mw'ijuru ni Imana. Urya mutunzi ntiyahora yerekwa. Murabaza gushika ikuzimu Imana yavuze ukuntu yaciye ivyugurura. Sinzi ko iyi planete turiko ivyo vyaciye bigenda. Ngo aca ariruka aca aragira gute? Aca ararangamiza. Azabona umuntu yari umupovure mu karere kwa wa mutunzi mu gikiriza kwa niyo yicaye. Yesu ashimwe. Nawe bacararaba bacavuga ngo Lazaro ntunze Aburahamu yabonye Aburahamu bashavuga ngo ewe Aburahamu muvyeyi bari dutabara. Aca arayishurirwa ko Aburahamu ari mugabo usanga igihe cyose yabaye ariko ararya inyama ry'amafiriti n'impuzu z'inyambaraba ntiyigeze abwira Imana ngo afukame abwira Imana ati Mana muvyeyi uzobe kurangiza amahoro. Yesu adufashe ngo aritegereza abona Lazaro aguwe neza.
ati ndakwingiye rungika Lazaro agenda Dufise bene mama bangahe batanu nabo nyene bajya abantu nabo nyene barapagani bose bangahe nabo yagira kangahe nta n'umwe yari bwihane muri rero ko bakiri raba ingene borungika Lazaro agende abambwirire ati hanyuma nanje ashahitana urutoki akoze mu mazi anjojotereza ko abo ujya mutunza cagira ukwize yizera nima ry'amazi ko ryo mutabara mugabo atacagikura Yesu adutabara mugabo ashamubwira ati ntibigize gute ati nimba badashobora kumvira bavugishwa n'Imana n'uwo bavuye mu bavuye ati bose bamwe ngo yeye muvyeyi ati nibamubona akaza yiruka tubunyana mvuye muri Gehinomu nimwihana niba yacayoza ko bacabagira gute biha ibi bintu rero turimo Imana yabiduhaye ngo tubikorere mu Imana neza kandi tuzoje mu ijuru nta mpamvu impamvu imwe itwegeranirije ngaha no kuzoshika mu ijuru umaze kubona iyo kuja mu ijuru bitariko birinjira n'ibindi ntacyo bizokumarira uragomba iherezo ryiza twisengera uno munsi tukiri bazima tukibona ikuzimu umuntu amaze gushikayo amasengesho yose nta pasi dusenga Imana n'aya majambo nari mfise nifuza twese abantu twakoreye Imana muri kaminuza ikindi gihe Imana yo mu ijuru izi tugirira tuze twisanga twese mu ijuru abizera n'abavyifuza bumva ko babihamiye tuduza amaboko Yesu abateteri n'abagazi w'intahe haleluya turagushimiye Mana warakoze Mana abagakiza baduha iyi proje wagize yo kutwigisha turagombye ngo tube ngaha gusa ngo tugume tuzunguruka ariko ibi tubirimo kubera umuhamagaro wo kuja mu ijuru niyo mpamvu dusenze Imana ngo mpemu yera tugenderere iyi minsi tugirire ubuntu Mana dutegura ubugingo dukora ibishoboka ikindi gihe tuze twisange twibuze mu bwami bwo kw'ijuru wakoze Mana kutugirira ubuntu mpemu yera ashishikare kutugirira neza dusenze twizeye kubidukorere kandi kubiduhaye mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amen.